bakunzi ba Dunda Entertainment, ikinyamakuru canyu, televiziyo yanyu mukunda cyane. Iyi ni Dunda Entertainment. So, nkuko bisanzwe ni Kin Van Iteriteka aka Mafresher. Mwite Mafresher. So, nkuko mubimenyereye imisi yose twama tubazanira ibintu bimeze neza cyane kuri Dunda Entertainment. Mwebwe ico tubasaba fyonda subscribe, likinga video, shirako commentaire hama uyisangiza bagenzi bawe. Uno musi dufise umutumire. Umutumire afise impano idasanzwe cyane. Nkuko mubizi twebwe ntaco tutazokora kugira ngo tubanezereze, tubaye ibintu bimeze neza cyane. Gumana natwe iyi video uyiheze hama ibintu bigende neza. Eka twakira umutumire. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndameze neza ndashima. Abariko baradukwirikirana bashaka kubidondora. Nkuko bisanzwe ku mazina banyita Irankunda Tony. Umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi, gisata cyo kumenyesha makuru. Nkuko wabivuze ndafise impano nahitari yerekana cyane. Nkaba naraparuvenye gukina muri filme mu mwaka wa 2024 mu mugwi witwa Jim Film and Series. Yes. Jim Film and Series. So, watubwiye yuko watanguye gukina muri 2024. Ni ryari wumvise yuko ufise impano yo gukina film? Donc nkiza kwiga kaminuza na urumva ko niga journalism. Narakunda kuraba amafilme agenda atandukanye. Rero umwe mu bagenzi banje acarampamagara ati ari ahantu filme ziri bakina filme ati kandi we narabonye yuko iyo mpano yifise kubera yavuga ati ujya muhungu ndabona aracaputse niko babivuga mu Kirundi ati we narabonye wo bishobora. Nanje ndamubwira ati je kweri kukuntu numva amajambo yisuka ati je ntangorane kabisa. Uratubwiye yuko wize journalism. Kwiga journalism no gukina film bihuriye he? Donc kwiga journalism no gukina film birafise aho bihuriye kubera umwuga wo kumenyesha amakuru ugenda urimo ibisata bitandukanye hamwe n'ivyo bisata bitandukanye n'ibintu vya filme birimo kubera hari ivyigwa bimwe musanga biza kwibaza ku mafilme kamenya ati mbega muri filme nitwara gute. Urumva rero ushirako na bwa bucapo umuntu abafise cyo bigenda bijanye. Mbega wavuze kuri umunyeshuri muri kaminuza ugeze mu kangana? Ndi mu mwaka wa gatatu ndiko ndarangiza. Uriko urarangiza. Mbega wifuza nkuba hamwe amashuri uyarangije wifuza gushira ingufu nyinshi muri journalism cyangwa wifuza gushira ingufu nyinshi muri film? Yo nibaza ingufu nyinshi nozishira muri film ariko na journalism sinoyihera kubera ni ibintu bigenda bijanye. Nkubuye dufate uraronse eka dufate ikinyamakuru gikomeye cyane we hamwe woronka iyo opportunity woca ubandanya ukina filme canke woca uyihera? Oya, ndavuga ibinyamakuru bikomeye cyane bimwe biri ku rwego rwo hejuru mpuzamakungu. Oya sinobiheba ahubwo ko barakaryo keza numva yuko n'agasponsor ko bakagiyemo ahubwo yoba ari opportunity nayo nziza cyane byoca bimpa ingufu nkabandanya nakora ya journalism na filme nkabandanya. Wavuze ngo yitwa GM Film. Okay. Mbega GM Film uyirimwo wenyene cyangwa urafise abandi mukorana? Oya turi kumwe n'abandi. Muriko mutegura iki niyahe mufise filme zingahe? Donc dufise filme imwe twari twatanguye iyo filme twarayitanguye ariko mu nyuma hacara ikibazo bamwe baca baragenda ariko turifuza kuzoyibandanya. Ni muri iyo filme mwari mumaze gutegura mwarayishitse ahabona abantu bayikeneye boyisanga he? Ku rubuga rwa YouTube hari kuri Jim Film and Series nyene ubwiyeko. Watubwiye yuko iyo filme umuntu yoyisanga hehe kugira ngo amenye wongere unatubwire n'ubutumwa bwo baburimo mu iyo film ku buryo abantu bashaka kuja kuyiraba?
nkuko nabikubwiye ugiye ku rubuga rwa YouTube kuri ukandika ati Jim Film and Series iyo filme ama episode ya mbere twasohoye uyasangako ni filme ivuga ku bijanye n'imiryango n'ugwaruka bwa buzima ugwaruka ruba rubayemo nk'akarorero je nakinye ndi Serugo rero nazanye umugore afise umwana rero nzanye umugore afise umwana wa mudamu arapfa wa mukobwa maze yari karakura ariko yarakiri rero umukobwa arabona ati jewe kubana na papa wenyene jirungu jonyica atonda ku kazi asiga ngaha umukobwa acahitamwo kundehereza umva rero twari acaja kukurehereza acaja kundehereza ni umwana w'inkerebutsi ni umwana w'inkerebutsi nkuko na film ariko rero niyo content twarimo kuraba mbega imiryango bya bintu nivyo nyene nukuri ego bantu b'Imana iyo film irakaza yitwa umwana w'inkerebutsi okay murategura kuzoduha utundi tu episode ndibaza ahubwo turiko dukoresha inguvu turiko turategura tubandanye bantu b'Imana mugende mufyonde subscribe kuri GM Films kugira ngo ibintu bigende neza rero turiko dusa n'abasozera ikiganiro wibona he muri kazoza wifuza gushika kuki mu bijanye no gukina amafilm ni ahe mpanuro woha abandi bajene bifuza kwinjira mu gukina film ni ahe mpanuro wobaha nicaye ikintu wumva yuko wogenda utababwira muri make mw'iki gihe tugezemo je nk'urundi rwarukano ruhanura ntirucike intege umuntu yumva afise iyo mpano yumva yuko yoshobora gukina film bitangura buke buke abarundi barayamaze ngo nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi arazi migani rero bisaba yuko ubumva iyo mpano ikurimo ingutangure higa imigwe ni myinshi ngaha dufatire ngaha nko mu gisagara ca Bujumbura eka no muri interieur rero wumve iyo mpano uyizane kubera impano ni waguma uyibitse ntibazomenya ngo nakarafise impano iyi zarashitse urashika intege hari igihe badekuraje ariko ukagumizako numva wewe wavyati wavyati je ngumizako niyo mpamvu rero mu misi turabandanya nivyo ibintu bikunda kuguca intege mu bijanye na film bijanye na filme nk'akarorero nk'ubu urayishize kuri YouTube uritanze uragize iki ukabona nk'ababone ntibaduga arayiki ntaduga ugaca wumva umenga ukabona ati je bya bintu ndimo canke n'abantu nyene bakakubwira ati none urya kina amafilme bizomushikana ariko usibye wewe kora igikorwa amugishire ku rubuga uke biziza turiko turasozera nta kandi kajambo wumva uvuga ati akasinogenda ntakavuze akajambo ntagenda navuze ni kwa kundi wabivuga basimbire kuri YouTube bafyonde sabone kugira ngo igikorwa gishasha kigiye babe bakibonye hakiri kare hama natwe tuje ku kivi tubahereza ibikorwa vyiza bakunzi ba Donda Entertainment nkuko twari babwiye kuva kare twari kumwe n'umutumire yitwa Tony n'umukinyi wa filme agiye akora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye rero mugumane natwe kuri iyi TV yanyu Donda Entertainment TV mufite subscribe mu liking video hama mwongere munayisangize n'abandi intererano zanyu turazikeneye muri commentaire naho kagaruka umwami Imana agumane namwe turabakunda sana peace out.